iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanye gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuza kugaruka cyane mu gisata c'umutekano. Ku munsi w'ejo twarabagejeje ko inkuru irabana n'abasirikare b'u Burundi bari mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Imbere ko tubageza ko ivyo nkuru twabemereye ko inkuru ivuga ko intambara idasanzwe irutse kubera mu ishamba rya Kibira nayo twagomba kuyibabwira ko kuri uno munsi kuko twari tukirimwo kwitohoza ko rero tubagije amasoko atandukanye, gusa amakuru avuga kuri iki gitero cyo bageruka kuba mu Kibira tugiye kuza tuyagaruke ko nkuko biriko birakwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye, yoba izo mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu karere ka Afrika y'ubuseruko, bo bakavuga ko ibitigiri ivyo bapfiriye muri iyo ntambara vyabishika abasirikare 180. Gusa vyose makuru twadejeje kuronka yoba twahawe n'isoko ryacu mu iperereza ndetse no mu gisirikare c'u Burundi turaje tuyagaruke ko. Gusa aya makuru avuga ko igitero cyo bageruka kuba mu Kibira ashobora kuba atari ukuri. Reka tuze kubigaruka ko tunabazaniye bimwe mu bimenyetso bibigaragaza neza, vyose nimuze gucikanwa. Gusa kandi imbere yuko tubageza ko ivyi nkuru, reka nubundi turacari mu gisata kirabana n'umutekano. Umuhari Red Tabara ukamenyesha ko hari abasirikare b'u Burundi barenga 200 ko aribo baraye basize ubuzima mu ntambara yabahuje, n'abandi benshi bagakomereka mu ntambara zikomeye zabahuje n'umuhari FDLR n'igisirikare cy'u Burundi FDNB n'umuhari wa Wazalendo ya Kutumba mu misozi ya Kipupu mu karere ka Itombwe muri Kivu y'ubumanuko. Uwo muhari Red Tabara ukibutsa ko abasirikare b'u Burundi ngara abana b'u Burundi barahiye gukingira igihugu cy'u Burundi, ntibemere rero gushigikira ubutegetsi buriko bucinyiza abanyagihugu. Tubibutse ko umuhari wafashe ibigwanisho kugira ngo usenyure ubutegetsi bwa Giteko ukoresheje inguvu za gisirikare. Naho biruko rero uwo muhari nta mahirwe ufise kuko ingabo z'u Burundi zihagaze bwuma mu gukingira imbibe z'igihugu. Nandi menshi twabateguriye vyose ntuze gucikanwa. Ndagwaye kaze rero we ukurikirana amakuru n'ibiganiro tubageza ko uherereye mu ntara zigize ubumanuko, uburengero, uburaruko, mu buseruko, abadukurikirana bari mu bisagara bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi, abadukurikirana bari mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Nkuko narimejeje kubabwira, tugira tuvuge kuri ca gitero, tugira tubahe umuco ku makuru avuga ku gitero cyo bageruka kuba mu ishamba cimeza rya Kibira. Nkuko twabemereye ejo ku mugoroba, inkuru ivuga ko intambara idasanzwe irutse kubera mu ishamba rya Kibira twaraye tuyibajije amasoko atandukanye. Iyo akaba ari inkuru imaze iminsi 3 ikwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi, ivuga ko hari abaroberi b'abanyarwanda, imbonerakure n'abasirikare b'u Burundi baherutse kwicwa mu Kibira. Abo bavuga ko bapfuye ngo bariko bategura gutera igihugu kibanyi. Ni mu gihe hari n'imbuga zatanze ibitigiri vy'abapfuye havugwa abashika 180. Hariho n'amashusho ateye ubwoba yabavuga ko bahapfiriye ariko arahanwa. Muri benshi mwatwandikiye ejo musaba ko twofasha kurondera umuco w'iyo nkuru. Ejo twabwiye ko tudashobora kwemeza ivyo ariko biravugwa, turaheza tubemerera kubitohoza. Ngibi rero ivyo amatohoza twakoze ya ejeje gushikako. Icambere, amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi ndetse no mu iperereza ry'u Burundi yaratumenyesheje ko atantambara iherutse mu Kibira. Ibindiro vyose by'igisirikare cy'u Burundi mu Kibira biratekanye. Hari izina n'ifoto vyatanzwe ko vyoba ari vy'umukoronera avuga ko yishwe muri iyo ntambara. Tubajije abasirikare b'u Burundi twasanze ari ifoto ya Major Renova Nzeyimana erutse kwicwa n'inkuba muri Kongo. Icyakabiri twashize ko amasoko twaronse mu gihugu kibanye nayo nyene yemeje ivyo twabwiye n'inzego z'u Burundi, nabo nyene bavuze ko atantambara iherutse mu Kibira. Amasoko yose yavuze ko intambara isa niyo iriko iravugwa yabaye muri Munyonyo umwaka wa 2019 ahitwa Murura mu Kibira. Murantunge ni Marura mu Kibira. Ico gihe intambara ntiyari isanzwe. Ikirindiro c'abasoda b'u Burundi cyarabaye nk'igifuswe, umukuru w'ikirindiro aricwa. Yindi ntambara yabaye mu mwaka wa 2021 ku musozi wa Twinyoni mu Kibira nyene.
rero ntituzi ico aya makuru yariko arakwiragizwa yavuye ko niyo yazananye. Ico twabonye coco nuko habayemwo gufatanya inkuru ivuga abasirikare b'Abarundi hafi 15 baherutse gukubitwa n'inkuba ahitwa Karehe muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Abasirikare bane bakaba barahasize ubuzima n'ico gihuha kivuga intambara yo mu kibira. Turashimye kandi abo bose badufashije kuronka umuco w'iyi nkuru. Turabashimiye namwe bakunzi biyimbonesha kure yacu Umuhuza TV kuba mwaratugiriye icizere mukatwemera gutohoza ku vy'inkuru kugira ngo tuze tubageze ko amakuru atomoye. Ingwano rero n'ubundi muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo nkuko vyafashwe bigahuzwa kugira ngo barabe ko boronka inkuru ivuga ku gukozanya ko kwabaye mu kibira. Ingwano iri muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo yabandanye guhekura abasirikare b'u Burundi, gusa hakaba haravuzwe ibintu vy'inkuba muri uku kwezi kw'icenda umwaka wa 2024. Iyo nkuba ikaba yaramaze gukubita abasirikare b'u Burundi muri Nord Kivu inshuro 4 ku birindiro bitandukanye. Aha rero akaba ariho havuye ko abasirikare bibaza ko atari inkuba isanzwe ahubwo ari amangetengete y'abakongomani baba bashavuzwa n'abasoda barengera mu matongo yabo guca ibiti vy'inkwi bakavyiha batarishe. Ariko rero biragoye gutahura ingene abo bamangetengete bayakoresha ku basoda b'u Burundi ntibashobore kuyakoresha ku bandi nkuko biriko biravugwa. Ivy'intambara rero yo mu kibira ndetse n'ivy'ibiharuro bitangwa by'abasirikare 180 b'Abarundi baba baraguye muri iyo ntambara vyose ni ibinyoma, nkuko amasoko yacu yoba ayo mu gisirikare cy'u Burundi ndetse nayo mu gihugu kibanyi abitumenyesha. Mu yandi makuru kandi Ngozi hari urupfu ruriko ruravugwa rw'umuganga Jean Claude Burihabwa. Reka tubageze ko ubutumwa twarungikiwe n'umunyagihugu ababaye cyane, aho yagize ati: mwiriwe, hari ikintu cambabaje cyane ndifuza ko nabandi bomenya. Ejo twari mu nama dutegura gushingura Dr Jean Claude Burihabwa yahora akora ku bitaro vya Ngozi. Uyu muganga yapfuye giturumuka mu ndwi iheze, nta na kimwe cakozwe kijanye no kurondera icamuhitanye, nta no kubaza abo bari bagoroberanije hamwe basangira. Ivyo byo turabimenyereye ko umuntu apfa ukamengo nta kibaye. Twatangaye ejo ku mugoroba mu nama twariko dutegura ishingurwa ryiwe ryabaye kuwa gatanu uza, niho nk'isaha 3 twaronka ubutumwa butangaje bwavuga ngo message très urgent. Kumvo zitatuvuye ko twagira tubamenyeshe ko gushingurana iteka umukunzi wacu Dr Burihabwa Jean Claude bihindutse, bibaye ngombwa ko azashingurwa ejo ku munsi wa gatatu. Ivyerekeye amasaha turabibamenyesha mu nyuma. NB kubera ko ari ikibazo kitatuvuye ko twirinde kubaza ibibazo bidakenewe, ahubwo tubandanye turemesha umuryango muri ibi bihe bitoroshe. Murakoze. Uyu abandanya agira ati: twese twaguye mu gahundwe tubonye ubwo butumwa, niho twamenya mu nyuma ko umuryango wari uhejeje kuronka ubutumwa buvuga ko ikiziga ca Dr Jean Claude Burihabwa cari cononekaye, ko cariko kirava kwitegeko rero kwari kumuhamba vyihuse uno munsi mu gatondo. Umuryango ubifashijwe na Protection Civile. Ngo Burundi bwarabaye igihugu c'ubwoba gusa, no ku muntu wawe urahabwa amategeko ukabwirwa ko atabibazo bikenewe. Uti jewe narababaye ndatuntura, ntangura kwibaza ingene ibitaro Dr yakoreye bitashoboye no kubika neza ikiziga ciwe. Nibaza ingene ibitaro bihambaye nk'ivy'Ingozi bidashoboye kubika neza ikiziga. Ibibazo vyambanye vyinshi. Umuganga yapfuye giturumbuka none ikiziga ciwe giciye cononekara. Ubwo ntivyakozwe n'impaka kugira ngo ntibishoboke kurondera icamwishe. Ubwo birasanzwe kubona umuntu apfa gutyo ntagira amatohoza akorwa. Mbehoho umuntu yoshobora kwitwara. Ese yo kwitwarira nde? Ibi bibazo vyarandengeye nshima kubishira ahabona. Kumbure hazobaho igihe twubaha ubuzima bw'umuntu, kumbure hazobaho igihe ubukoze nabi abibazwa. Ndifuza kandi ko umushikiranganje w'amagara y'abantu yomenya bino bintu naho ataco niteze ko azokora. Murakoze. Bino bintu birababaje cyane, gusa natwe turahojeje umuryango w'umuhisi Dr Jean Claude Burihabwa. Imana ihube hafi muri bino bihe bitoroshe. Ni mu gihe muri komine Musongati nawo ariko arabazwa niba hari uwo bazi umwigisha Habonimana Jean Prime yoba aheruka kunyuruzwa.
tukaba duherutse kuronka ubutumwa butabariza umwigisha yitwa Habonimana Jean Prime wo muri commune Musongati. Ubwo butumwa bugira buti: nagomba ndabamenyesha inyuruzwa y'umuntu yitwa Habonimana Jean Prime yanyurujwe itariki ya 3 ukwezi kw'icenda uyu mwaka w'2024. Abamutwaye bari mu modoka ya Prado ifise ibe bitabona kandi itagira imparati. Kuva munsi nta gakuru kiwe, gusa njewe nta gafoto kiwe mfise. Habonimana Jean Prime ni mwene Kiranoba Pierre na Mayuya Anezi. Yari asanzwe ari umwigisha kuri Ekofo Rukoke yo muri DC Bukirasazi muri PDE Gitega. Habonimana Jean Prime akavuga ku mutumba Mungwa agacimbire Nyarurama mu commune Musongati wo mu ntara ya Rutana. Mu vya politike akaba yarahoze ari muri seneri ya Gwasa, ubu ntiyaboneka neza aho ahagaze. Bakasaba rero inzego zibijejwe gukurikiranira hafi ivy'iki kibazo cy'aba bantu bagenda baranyuruzwa umunsi ku munsi, bikozwe n'abiyita z'iperereza, ndetse kandi niba hari umuco uhari kwifatwa ry'abantu bije bitangarizwa abarundi nkuko biriko biravugwa. Ni mugihe kandi mu yandi makuru ngo ubutare bukomeza gushorwa mu kinywa kubera ibiciro vya leta biri hasi cyane. Ibrahim Uwizeye umushikiranganje w'ubutare n'agataka aremeza ko igiciro cya leta ari gito cyane. Yatanze akarorero ati Uburundi bugura amadolari y'abanyamerika 30 ku kilo cya Korta, amadolari 13 ku kilo cya gasegereti, 7 n'igice ku kilo cya wolframite, ndetse n'amadolari 8 ku kilo cya wolframite. Aho ni mu gihe u Rwanda go rugura amadolari 40 ku kilo cya Korta, amadolari 18 ku kilo cya gasegereti, ndetse n'amadolari 9 ku kilo cya wolframite. Mu kumwunganira Audace Niyonzima umushikiranganje w'ikigega ca leta yagize ati: Ibanki nkuru y'igihugu BRB igurira amashiramwe ubutare n'amafaranga y'amarundi kugira ngo ije kubukaba n'amafaranga y'agaciro. Kubera ko rero BRB ikibugura yisunze igiciro cya Banque Centrale, ushoye ubutare muri BRB acaronka make cyane kurusha ubushoreye kubigenga, kuko we abaha amafaranga y'amarundi yisunze igiciro cy'idolari kuri marché noire. Ni mu gihe amashyirahamwe acukura ubutare yo mu ntara za Bujumbura, Cibitoke, Kayanza, Ngozi, Kirundo na Muyinga yashikirije imyidogo abashinga amateka babagendeye ku genekerezo 11 gushika ku genekerezo 14 Ntwarante uyu mwaka wa 2024, aho bavuga ko bashima gushora ubwo butare mu bihugu vyo mu karere no mu kinywabi, kuko arivyo bibaha kanoti gafadika, aho amatagisi n'amakori ntaba akiboneka. Ni mu gihe umwe muri abo badandaza yagize ati: iki giciro cya leta ntikidushoboza guhemba neza abakozi, kugura ibitoro, amamashini dukoresha, kugura ivyankenerwa, kuri amatagisi n'amakori no kwikenura. Bakaba basaba leta kubaha uburenganzira bwo gushorera ku isoko y'abigenga kugira ngo baje barabushorera kuba baha amafaranga menshi abafasha mu vyankenerwa. Uwo mushikiranganje w'ikigega ca leta rero Audace Niyonzima akavuga ko leta y'u Burundi iriko irakora ibishoboka byose kugira ngo have ubusumbasumbane bw'ibiciro vy'idolari hagati ya BRB ndetse na marché noire, kugira ngo ico kibazo gitoregwe umuti, maze ayo masharamwe areke kugurishiriza ubutare mu kinywabi, ahubwo bwose bugurwe ni Banki nkuru y'igihugu. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya, aho uri hose ufyende subscribe cyangwa sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo toje ucekanwa na dushikiriza, usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezweho nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Nandi menshi turiko turabategura byose nimuze gucikanwa no Muhuza TV. Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.